amahoro neza, eka umwanya mwiza wo kurya twumvira ijambo ry'Imana, ego nizere ko mumeze neza kandi umwami wese akibazigamye. Reka dufate umwanya wo gusenga imbere yuko dutangura. Mwami Yesu ndagushima cane kuri Imana igira neza kandi wuguruye urugi mwami turinjira abandi turasohoka ntuhabwe icubahiro. Ndakwinginze mwami Yesu Kristo waduhaye umuco mwami, agomba duhe mwami kutibagira mwami ko ari icemeza kudukunda kandi uduhaye umwanya kugira ngo tukurondere. Urakoze cane n'ubwo natwe mw'ijambo rya mu izina rya Yesu, amen. Turirimbe indirimbo y'136. Ubu bugingo bwanje bwose ndabuguhaye mukiza, kandi ukubaho kwanje kwose nze name nkunezereza mwami, nze name nkunezereza. Aya maboko yanje mwami yamakora ivyumbarira vyose, ibi birenge vyanje navyo ngo bija ugomba gusa mwami, ngo bija ugomba gusa, kandi ijwi ryanje naryo nuko nkora ibi ryo kuguhishimagiza, kandi aka kanwa kanje Yesu ngo nkavugisha ubutumwa bwawe, ngo nkavugisha ubutumwa, kandi vyo mfise vyose mwami sinoshobora kubikwima, n'ubwenge bwanje nabwo nyene uhora ubukoresha ivyo ugomba, uhora ubukoresha ivyo ugomba. Induru y'umutima wanje ivyo ukunda bibe arivyo nkunda, simbe ngisubira kuvya amenye ko ari wewe mwami, menye ko ari wewe mwami, kuko mfise urukundo rwose kuba ariko nzohora ngukunda, ntunyemere kubawe rwose, nditanze simbe nshikanza, nditanze simbe nshikanza. Imana ishimwe cane. Uyu muririmbyi yariko arishikana avuga ati fata ubugingo bw'iwanje ubuhindure ubw'iwawe, kandi ivyanje vyose singiye ivy'iwanje nigabira, ariko mba uwawe. Yesu nashimwe cane. Ego mutuyanganire uko indirimbo yagenze kose, ariko nizigire ko mwumvise amajambo, ariko kandi ego twemeye gutanga ubugingo, mbega ubugingo bwawe warabuhaye Kristo kugira ngo aburongore, abwiganzire. Yesu nashimwe cane. Mbega ivyawe vyose bihesha Imana icubahiro, mbega uraca muri wewe ivyo ukora bihesha Imana icubahiro canke n'ibiguhesha icubahiro, ni ukugira ngo umenyekane. Imana idufashe cane. Ego reka nayo dusoma ijambo ry'Imana muri Matayo 23, turabe ijambo ry'Imana igice ca 30 nico tuko tugira dusome, turagisoma cose hanyuma tugeza kuraba ko urusoma cyose, hanyuma nta vyinshi tubivugako kuko ni nkaho vyisobanuye. Ego Yesu abahe umugisha. Yesu abuza abigishwa gukurikira ivyo abafarisayo, maze Yesu abarira ishengero n'abigishwa biwe ati abanyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo bicaye ku ntebe ya Mose, nuko ivyo bababwira vyose mubikore muvyitondere, ariko ntimukurikire ibikorwa vyabo, kuko ivyo bavuga atari vyo bakora, kandi bahambira imitwaro iremereye igoye itwara bakayikoreza abantu
bitugu, ariko ubwabo ntibagomba kuyikozako n'urutoke, ariko ibikorwa vyabo vyose babikora kugira ngo barabwe n'abantu, kuko amambe yabo yanditswemwo amajambo y'Imana, bayagira manini. Ubuyonga bw'impuzu zabo bakabwongereza, bakunda ivyicaro vyo haruguru, aho batumiwe n'intebe z'icubahiro mu masinagogi no kugirwako bwakeye mu tuguriro, no kwitwa n'abantu Rabbi. None ntimukitwe Rabbi, kuko umwigisha wanyu ari umwe, namwe mwese murabavukana. Kandi ntimukite umuntu wo mw'isi Data, kuko So ari umwe ari uwo mw'ijuru. Kandi ntimukiyite umuranzi, kuko umuranzi wanyu ari umwe, ari Kristo. Ariko umukuru muri mwebwe azabe umukozi wanyu. Uzokwishira hejuru azocishwa bugufi, kandi uzokwicisha bugufi azoshirwa hejuru. Yesu aburira abafarisayo n'abanyabwenge b'ivyanditswe: muzobona ibara mwebwe abanyabwenge b'ivyanditswe, abafarisayo mwandyarya, kuko mwugarirana ubwami bwo mw'ijuru imbere y'abantu, kandi ntimubwinjiramwo ubwanyu, n'abagomba kubwinjiramwo ntimubakundira. Muzobona ibara mwebwe abanyabwenge b'ivyanditswe, abafarisayo mwandyarya, kuko mukirya ingo z'abapfakazi, musengesha menshi muhumba. Nico gituma muzocirwa urubanza ruruta izindi. Muzobona ibara mwebwe abanyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo mwandyarya, kuko mukwiragira mu kiyaga no ku misozi, ngo muhindure n'umwe abe uw'idini yanyu. Iyo ahindutse, mutuma abarusha kabiri kuba umwana wa Gihenomu. Imana idufashe cane. Muzobona ibara mwandongozi zihumye mwe, muvuga uzorahira urusengero sikigoye, ariko uzorahira izahabu yo mu rusengero azoba yikwegeye umwenda. Mwabipfu n'impumyi mwe, none igihambaye n'ikihe? N'izahabu canke urusengero rweza izahabu? Kandi uzorahira igicaniro sikigoye, ariko uzorahira ishikanwa ririko azoba yikwegeye umwenda. Mwampumyi mwe, none igihambaye n'ikihe? N'ishikanwa canke n'igicaniro ceza ishikanwa? N'ukurahiye igicaniro aba akirahiranye n'ibiriko vyose, kandi urahiye urusengero aba urahiranye n'irubamwo, kandi urahiye ijuru aba arahiye intebe y'Imana y'ivyagirako. Muzobona ibara mwebwe abanyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo mwandyarya, mutanga ikigira cumi c'imbwija na anisi na kumino, ariko mwaretse ibihambaye vyo mu mabwirizwa, guca izibereye n'imbabazi n'ukwizera. Ariko ivyo mwari mukwiye kubikora, vya bindi navyo ntimubireke. Ndongozi zihumye mwe, muramimina agatuku, ariko ingamiya murayiyongobeza. Muzobona ibara mwebwe abanyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo mwandyarya, kuko mwoza igikombe n'inkoko inyuma, ariko imbere vyuzuye ubwambuzi n'ukutigarura. Wa mufarisayo uhumye we, banza woze imbere mu gikombe no mu nkoko, inyuma
havyo naho habone kwera. Muzobona ibara mwebwe abanyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo mwandyarya mwe, kuko musa n'imva zihomeshejwe ingwa ziboneka inyuma zikuyengeje, ariko imbere zuzuye amagufa y'abapfuye n'ibihumanya vyose. Namwe niko muri. Inyuma muboneka abantu muri abagororotsi, ariko imbere mwuzuye uburyarya n'ubugarariji. Muzobona ibara mwebwe abanyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo mwandyarya mwe, kuko mwubakira imva z'abavugishwa n'Imana, mugashariza ivyibutso vy'abagororotsi, mukavuga muti iyo tuba twariho muri ico gihe ca basogokuruza, ntitwari gufatanya nabo kuvisha amaraso y'abavugishwa n'Imana. Uko niko mwiyagiriza ko muri abana babishe abavugishwa n'Imana. None nimwuzurize ingero ya basogokuruza banyu. Mwa nzoka mwe, mwa bana b'inzoka, muzohunga mute urubanza rwa Gehinomu? Ehe, ngira ntume abavugishwa n'Imana n'abanyabwenge b'ivyanditswe, bamwe muri bo muzobica mubabambe, abandi muzobatonagura mu masinagogi yanyu, mubatuza mu bisagara vyose. Bitayeko muzokorwa n'amaraso yose y'abagororotsi yaviriye kw'isi, uhereye ku maraso ya Abeli umugororotsi, ukageza ku maraso ya Zakariya mwene Barakiya mwiciye hagati y'ahera h'urusengero n'igicaniro. Ndababwira ukuri, ivyo vyose bizoshika ku b'iki gihe. Ewe Yerusalemu, wica abavugishwa n'Imana, ugatera amabuye abagutumweko, ni kangahe nagomvye gukoranya abana bawe nk'uko inkoko ikoranya imiswi yayo iyibundikira mu vyubi vyayo, ntimwakunda. Raba, inzu yanyu mutaye ari umusaka. Kuko mbabwira yuko mutazosubira kumbona kuva ubu kugeza aho muzovugira muti, hashemezwe uje mu izina ry'Uhoraho. Imana ishimwe cane. Nsomye ibintu vyinshi cane, ariko aha ni Yesu ariko abwira abafarisayo n'abasadukayo, cane cane abo bafarisayo n'abanyabwenge b'ivyanditswe. Abo bari abarongozi b'amashengero y'ico gihe, kuko ivyo bakora yagejeje kudondagura cane, ndibaza mugiye kuvyumva yuko ku bijanye no ku mubiri baraboneka neza, kuko barondera kumenyekana, ico barondera gushirwa hejuru, barondera guhabwa amashimwe, kuko ngo bakunda kwicara ngo intebe yitwa ngo mu ntebe ya Mose, niyo bagwanira cane. Kandi n'amashimwe canke n'amashikanwa yaboneka cane yuko abantu kugira ngo bamenyekane, bakarondera abantu baza guhindura baja mw'idini ryabo mugabo, ariko ntibababwire ivy'ukuri, ubwo bakababwira gusa ivyo kubanezereza, kandi bigatuma bagwiza benshi ngo baja muri Gehinomu. Imana idufashe cane. Bakagomba kwishira hejuru, bagomba kwitwa amazina atandukanye akomakomeye, nyakubahwa, ba mwarimu, ba mwigisha, bamwe bakagomba kwitwa ba papa. Ariko Yesu aravuga ati rero ntihagire uwo mwita mwigisha, kuko mwigisha umwe ni Kristo, niwe wenyene dufise, kandi ni uwo kwitwa papa. Data ni data, so wo mwijuru. Imana ishimwe cane. Ndazi yuko n'ubu ngira ngo turaba hari abafise ibikorwa vyinshi muri iki gihe, ukira ko bamwe urashobora kubona ukaza wumva kubera avuga ngo asengera abantu, Imana imuhaye iyo ngabire yo gusengera abantu, ejo munyuma ugasanga niwe atanguye kwivuga ati jewe tangura kunyita papa. Ahubwo bamwe ntibagomba no gutambuka n'amaguru. Hari naho nigeze kubona ngo bazobona abantu baryama hasi akagenda bahonyora ku mutwe. Imana itubabarire abahonyora ku mutwe batambuka. Imana itubabarire cane. Ngo baraza bakabesha abantu, bagakoresha amajambo y'uburiganya, kandi bakabesha ivy'ukuri, ariko mugabo bose bakahonera muri Gehinomu. Imana idufashe cane. Rero ego twovuga n'abarongozi vy'uburongozi, ko mugabo umuntu wese afise igikorwa Imana yamuhaye mw'ishengero canke mu mpande afise ivyo ategerezwa gukora. Mbega ugikora kugira ngo umenyekane canke uronke inyungu ziwawe? Mbega ushira imbere yuko umenyekana, canke uriko ukora so wo mwijuru azoguhemba? Imana ishimwe cane. Ijambo kuri 11, ariko umukuru muri mwebwe aze abe umukozi wanyu, uzokwishira hejuru
azocisha azocishwa bugufi, kandi uzocishwa bugufi azoshirwa hejuru. Vyose tubikore mu guca bugufi. Urya muririmbyi ati jewe ubuzima bwanje bwose ndabuguhaye Mukiza, jewe kandi ivyanje vyose ntibikiri ivyanje, bikwiye kuba ivyawe. Yesu nashimwe cane. Bazobona ibara, abagenda abayobeza abandi, ababesha abandi, bamwe bagashira imbere ahubwo bobo ngo bashira imbere ngo genda ngo wirahirishe ngo mbwa ntiwirahirishe ikangu ngo ishikangu ntukoreko kuko niryo bari bariko bararondera. Rero muca mubona yuko abenshi aho bariko baragwa bakurikira izo nyigisho zibi batarinze gufata umwanya wo ngo mwumve ivyabo ariko ntimukurikire ivyo bakora. Imana idufashe cane. Rero nukwama turi maso, Imana iduhe impwemu yo gushobora gusobanura no kubona neza ibihe turimwo, kuko ngo ijambo ry'Imana rivuga riti ngabo bose muzobamenyera ku vyo bama. Bavuga amajambo menshi bavumereza, ariko mugabo ibikorwa vyabo bitandukanye n'ivyo bigisha, ntimuzobakurikire. Imana idufashe cane. Ariko ngabo bose bazobona ibara, umuntu wese ayobeza abandi kandi azi ukuri akabesha abandi bakaja muri gehinomu kuba ariko arabarondera, amaraso yabo azoba ku gahanga kabo, kandi n'uwuzi ukuri ntakuvuge nawe nyene bimubera icaha kandi bizomukwegera. Imana idufashe cane, kandi iduhe gushira amanga, kandi iduhe guhaguruka kandi tuvuge ukuri, tubwire ukuri abantu bamenye, bakumva bakumve, ariko nibanka kumva ibe amahitamwo yabo, ariko ntihakabe uwoza kubesha abandi. Kandi ijambo ry'Imana ryaravuze, kandi abandi twese dukwiye kwisomera ijambo ry'Imana kugira ngo ntihagire uwuza kudutera amanyanga ngo atubeshe, kandi ijambo ry'Imana twese twararihawe. Indemeshanyo ni imwe. Kristo yapfuye ku musaraba kugira ngo turonke ubwigenge, turonke ukwidegemvya, dushobore kwishikira ahera hahera. Uwugiye wese, uwumurondera wese, uwumwakira wese azoronka ukwidegemvya. Yesu nahe umugisha. Twese turafise uburenganzira bwo kurondera Imana ku ruhande rw'iwacu, ariko ntitwama twiteze yuko hari abandi batuzana. Niyo mpamvu bamwe nabo boza baje kutubesha, wosanga vyoroshe kugira ngo duhende kuko tutakira ijambo ry'Imana. Ndabinginze umuntu wese abe mw'ijambo ry'Imana vy'ukuri, turondere ijambo, dusome ijambo ry'Imana, kandi humura mpwemu yera azotuyobora, azotwigisha tumenyeshe ukuri. Mwami Yesu Kristo, ndagushima cane kubw'iri jambo. Ndakwinginze Mwami, uduhe guca bugufi Mwami, kuko ngo uwicisha bugufi azoshirwa hejuru, ariko uwishira hejuru azoshirwa hasi. Uduhe Mwami kuba abakozi b'abandi, ntidukarondere Mwami gushimwa n'abantu, ntidukarondere Mwami kuyobeza abandi, ariko Mwami uturinde Mwami abakozi b'ibinyoma, abo abanyabinyoma baza kubesha Mwami, bakayobeza Mwami Yesu Kristo intama zawe. Kandi Mwami uduhe kwama turi maso vy'ukuri uzokoze. Ndagushima Mwami kudukunda kandi kutwitaho, ivyo ugomba bibe nk'uko ushaka Mwami, uzobukoze mw'izina rya Kristo Yesu. Amen.